ngo mavuge gatoya kubijanye na n'uyu munsi ko turahimbaza Noel, Christmas. Magatoya Yesaya igice c'indwi. Uyo murongo ntitwari bwa usome. Yesaya igice n'icindwi turasoma ku murongo wa 10 dukoresha umwanya neza na 4. Nico gitumye uhoraho ubwiwe ari wagira bihere ikimenyamenya, raba inkumi izosama inda ivyara umwana w'umuhungu izomwita Emmanuel. Suramu kandi Nico gitumye uhoraho ubwiwe ari wagira bihere ikimenyamenya, raba inkumi izosama inda ivyara umwana w'umuhungu izomwita Emmanuel. Usomye hejuru gatoya abantu bari bagize ibihari no guharira kubijanye n'Imana. Imana irababwira muri ko murangerageza, muri baza yuko mwe mwoshora kungerageza. Imana iravuga ngo ngiki kintu ngomba nkore, ngomba ndabahe ikimenyamenya, raba. Ibi Yesaya abivugishwa haci imyaka amajana 7. Aravuga ngo raba inkumi izosama inda ivyare umwana w'umuhungu izomwita Emmanuel. Iri jambo Emmanuel ni jambo risobanuye Imana hagati muri twebwe. Ni Imana yihaye umubiri w'umwana w'umuntu yaje gutura hagati muri twebwe. Dusomye muri amplified version yo muri Yohana igice ca 1 ku murongo wa 14, bavuga ikintu gikomeye cyane ngo uyo yabaye ryahema gisezerano ryaje gutura hagati muri twebwe. Ariko tuvuga ngo ni hema ry'umubiri. Ubundi somye Yesaya nyene Yesu kuvuka kwiwe abantu benshi gushika uyu munsi hari ibintu bikibasiga gutahura no kumva. Ubundi Yesu afise amazina abiri. Hariho Yesu akaba na Kristo. Sino epreno. Yesu n'umubiri yatiye mu nda ya Maria. Kristo ni Imana yaje gushitsa isezerano ryo kumena umutwe wa Satani. Dusoma itanguro gatatu ku murongo wa 15, Imana igira isezerano Satani. Nabwiye kana muri Kristo ya kabiri nta negotiation dufise n'umugwanizi. Ico Satani akeneye kumva ni itegeko risose mu kanwa k'abana b'Imana. Umva amene meseza mu kiro kibanza. Satani akeneye negotiation. Imana abajije Adamu ivyabaye, aratanga justification yiwiwe. Imana abaza Eva, aratanga justification yiwiwe. Imana igeze kuri Satani ntigeze umwase ngo nawe vyageze gute. Imana yaciye akukanya nyene ivuma Satani. Imuvuma mu buryo bubiri, mu buryo bufatika bw'umubiri, kuko ico yari yakoze cyagize ingaruka bwa mbere na mbere mu buryo bugaragara. Yongera kandi ikikora n'igikogwa cyo mu buryo bw'imhemu kuri verset 15. Imana kivuga ngo nzosira inyankane hagati yawe n'uyu mugore, uruvyaro rwawe n'ugwiwe. Imana ivuga ngo uruvyaro rwiwe rwo mugore ruzokumena umutwe nabuzomukomeretsa agatsinziye. Tuko turavuga Christmas cyane, tuko turavuga Noel. Now isezerano Imana asezerana Satani inyuma y'imyaka myinshi ryambaye umubiri turabibona hagati yacu. Icyatumye Yesu avuka, icyatumye umwana w'Imana ahisurwa. Numva ngomba gukatira ahantu gatoya. Yohana wa mbere 3:8 ijambo ry'Imana rivuga ngo icyatumye umwana w'Imana ahisurwa kwari kugira ngo asangangure ibikogwa by'umugwanizi. Kubera ikahisurwa, kubera ko yari yarahishijwe. Biritubwira ngo yari mwiza ariko abisi ntibigeze amumenya. Yahoranye n'Imana ariko igihe yaza gwisi ntigeze imenya kandi ntigeze imwakira. Nagize kwibaza ibintu bitahuye ntevye gatoya ingene yari mwiza ariko isi tigeze imumenya. Mugabo usomye Bibiliya urasanga Yesaya kugira avugishwe ariko Kristo abanza kugira iki gufata forme y'ijambo mu kanwa kiwiwe. Abavugishwa bose mu gukorera Imana no kuvugishwa bavuga ngo ijambo ry'uhoraho rinzako. Kristo izina ryiwe ni ijambo ry'uhoraho. Yesaya karavugishwa yari Kristo yaba ari karavuga. Eliya yari karavugishwa yari Kristo yaba ariko aravuga kuko yari muri iyo forme. Ariko abantu ntibigeze bamumenya. Mu isezerano rya kera aho sagenda yapahesa burya isezerano rya kera rivuga Kristo cyane kuruta isezerano rishasha. Nico cyo rivuga ngo icatsi umwana w'Imana ayishugwe yarahishuwe. Ikintu gishugwa ni ikintu kiba gihari mugabo kiba kinyegejwe. Niki cyatumye ahishugwa. Turiko turavuga Christmas, benshi bacho mu mengo n'umunsi mukuru w'ababebe. Abana atwara kuba twese twambaye vya bintu, turiko turavyina imvino z'abana. Hewe akana Yesu katuvuke, sa akana no kuri kavutse.
ni imana yihaye umubiri iza kubana natwe. Ariko si kubana natwe gusa ngo tuvuge ko tunezerewe turi kumwe nawe. Magatoya iyo ntuze ucima muri amplified please. Ukora ivyaha niho wamugwaniza kuko uhereye bwa mbere na mbere uwo mugwanizi yami akora ivyaha. Icyatumye umwana w'Imana ahishurwa ngiki. Bari umuntu ari wanda ati tugomba tumenye icyatumye ahishurwa. The reason the Son of God was made manifest, visible, was to undo. Undo is the opposite of do. Nigihushane cyo gukora yaje kuvuguruza ibyakozwe. Suruyo yagwavutse turiko turacelebra. No, turiko turacelebra umuhisi adasanzwe yaje kugira ngo avuguruze ivyari vyakozwe imbere yiwe, kandi ico yaje gukora nico natwe duhaye gukora. Iki sengero iberenga Yesu umunsi wa mbere avuga ibijyanye n'isengero yaciye avuga amarembo y'ikuzimu, parce que isengero ntiryaje mu minsi mikuru, isengero ntiryaje muri vacances, isengero ntiryaje kunezerwa, isengero ryaje guhangana amarembo y'ikuzimu. N'amatiko ndabivuga, amaguverinoma yo mu isi ntiyohangana n'ukuzimu, amashure n'abakomeye bo mu isi ntibohangana n'amarembo y'ikuzimu. Abafite ubushobozi bwo guhangana n'amarembo y'ikuzimu nabizeye umwana w'Imana yavutse havyagwa n'umugore w'isuga atigeze kumenya umugabo, abo nibo Imana yahaye iki gikorwa cyo kuvuguruza. Amen. Hallelujah. To undo, destroy, loosen and dissolve the works the devil has done. Iso cyatumye ahishurwa. Shaka kuvyumva ino Christmas, ino Noel tuko turahimbaza, izanane amavuta n'imhemu y'ubushizi bw'amanga n'ubuhizi n'ubusirikare bwo kugaza no kuvuguruza ibikorwa byose umugwanizi yakoze imbere. Haleluya. Nashinga intaye kare dukora igikorane hari 2017, sinibuka neza 2017, aha munsi y'isoko nurutse pozi umeze gusengera abantu, umutamaza arirukanga arambwira mukozi w'Imana baranyitsiye umwana, azana umwana ariko yamaze gutangura kubira urufuro, yamaze kurerembuza amaso, yataye amaboko amutera mu biganza by'iwanje. Ndamumusubiza gutyo, ndamufata ngira umwana yambiriza, ubugingo bugaruke muri wewe usubire ube muzima. Umwana ako kanya acara dahwa, aje kudahwa amaso aragaruka. Ngira mama ati genda murondera amata uzane tumuhe uno mwana, atanu umwana we bari muzima. Ico sigikugwa amashuri ashobora gukora, amashuri afise ivyo akora, mugabo ivyo nibijanye n'ihishurirwa ubwirizwa kugira ko catumye Kristo aza hano mu inosi. Yesu avuka aza kambara umubiri nk'uwawe n'uwanje. Ngoma ndangirize hano hano. Genda Abaheburayo 2:14. Fasha gusoma Dr. Nuko rero kuko abana bahuje inyama n'amaraso, since therefore these children share in flesh and blood, in physical nature of human beings, nawe ubwiwe yahuje ivyo nabo, in a similar manner partook of the same nature, kugira ngo abone uko apfa, kandi urupfu rwiwe aruhindurisha ubusa ufise ubushobozi bw'urupfu, niwe wamugwanizi. Yesu ntiyari gushobora gupfa atavutse, mugabo icyatumye avuka kugira ngo yuzuze parti ya mbere yo kubanza gusangira natwe umubiri n'amaraso. Bako ijambo patuk rivuye muri patek, riva gusangira, n'ijambo ryitwa koinonia, gushyira hamwe. Yesu mu kwambara umubiri akaza no minosi yasize hamwe natwe ibijanye n'ubuzima dusanzwe tubayemo, mugabo kugira ngo ntibigarukire ngaho, acabona ingene apfa ugufa kwiwe aguhindurisha ubusa, urafise ubushobozi bw'urupfu, ariwe wamugwanizi. Ahantu heza ho kuvuga amen, kuko ubiriza nuva amen imeze neza. Iri jambo ngo abone ukungene
ahindura ubusa ufise ubushobozi bw'urupfu. Iri jambo guhindura ubusa mu ijambo ry'ikirigi bakoresha ijambo ryitwa guparariza. Kristo yaje muri ino si kugira ngo ashobore guparariza, guhindura ubusa uwahoze yibaze ko ari we afise ijambo rya nyuma ku buzima bw'abana b'abantu. Nicyo gituma umuntu yamumenye. Ndangize kuri kino kintu turiko turavuga ibijanye no guhishurwa Kristo, kuko Christmas is Christ revealed. Ni Kristo yahishuwe, ni Kristo yahishuwe. Rero Kristo umaze kumuhishurirwa, ngiki kintu wakira kandi ngiki kintu umenya, nuko ivyo yasize adakoze yabidusigiye twebwe ishengero. Umunsi tuvuka ubwa kabiri, ukuvuka ubwa kabiri kwacu kungana no kuvuka turiko turahimbaza uyu munsi ku mwami wacu. Nouvelle naissance ku buzima bwacu yahishuye abandi bana Imana ifise mu bwami bwayo. Yahoze ari umwana w'ikinege kera, mugabo amaze kuvuka agapfa, birivuga ngo yahunze cyangwa yazanye abandi basangiye akameremere nawe. Petero ayivuga cyane, mugabo shaka mutahure kino kintu. Iyo turiko turavuga ko dusangiye akameremere na Kristo, sama jambo, kuko Kristo ntiyatuzaniye amajambo, Kristo yazanye ijambo. Iryo jambo nawe ryo yazanye igihe cyose ryama riherekezwa n'ibirishingira intahe ko ari ijambo rivuye ku Mana. Muviyashobora n'abakora ijambo ngo the living word, ijambo rizima. Ndashaka musikane kino kintu, ntiyagiye abihejeje vyose, ariko yagiye akoze igikorwa gikomeye kitwinjiza mu kibanza cyo kubandanya ivyo yatanguye. Chituma Paul andikisha ngo bya Filipo arababwira ngo iryo jambo ni ryo kwizegwa, kuko yatanguje igikorwa ciza muri mwebwe, ari nayo izogira iki, izogisozera. Kuko ciza yavuze mu nyumvirize neza no kubandanya twagura ubwami bw'Imana. Oro ubwami bw'Imana mu kubwagura, ndangirije kuri kino kintu, birivuga ngo uyo azogwana intambara mu bugorotsi. Hariho ikintu c'intambara, nta bwami ata mindset ya spiritual warfare, ata mindset, ata vyiyumviro vy'intambara ufise muri wewe. Kuko ivyo uriko urasaba Imana, munyumvirize neza, si vyose biri mu ijuru. Hari ivyo Imana yaguhaye mbwa biri mu maboko y'abami baba Medi n'abaperesi. Sidika abantu mwe mariko mvyo ndiko ndavuga. Hari ivyo uriko urasaba Imana mugabo ari Goliath avyicayeko. Hari ivyo urazi Dawidi ntigeze agira umutwaro mariage. Mariage ya Dawidi yari inyegejwe mu gutsinda Goliath, parce que amutsinze ako kanya cyakorerwa mariage. Hari ibintu turondera, hari ibintu dusengera muga taramenya neza ukumyene ivyo bintu tuvyaccessingako ni kintu kiri mu maboko y'undi muntu. Imana ibahakana nije nazi ko ari igihugu cy'abavuga ati nimuce mugenda muzusanga atabantu bahari mugabo mushike mwinjira. Mugabo bivuga ngo bagiye Imana yababwiye neza amahanga ariyo ni seti kandi abarusha ubwinshi n'inkomezi. Mugabo Imana chavuga ikintu kimwe, ni mugende mu bagwanye mu batsinde mu bakureyo hama mwinjire mu vyanya. Siriko muri ko muranyumva, niko na Yesu yabikoze. Igihe avuka yaraje yambara umubiri, inyuma yaho agira iki, agenda yaka Satani imfunguzo. Ndakundira ijambo riri mu vyasho Yohana 1:18, amwaka imfunguzo zarupfu na kuzimu. Ivyo Satani yivye Adamu Imana yari yamuhaye, ni Kristo aje kubitugarukanira. Ahejeje ashiravuga ngo nahawe ubushobozi mu ijuru mwisi ni kuzimu. Kubw'ivyo rero namwe ni mu bwakire mugende muhindure amahanga. Mission dufise uyu munsi nuko tugenda guhindura amahanga dukoresha ibikoresho yaduhaye. Uyu munsi wasi kintu ari karakora, yaratungiye umu entraîneur, umu coach arenze barya bose mwemera.
yitwa mpwemu yera. Ndakunda ijambo rivuga ngo ishengero rihagarikiwe na mpwemu yera. Urababwira ikintu kimwe muri ko babona abantu bari kubarakizwa, abantu bari kubarahinduka, abantu bihana ubupede, homosexualité, dufite intayi ziteye ubwoba ngaha z'abantu Imana iri kiragendera. Abantu bahura mu masekta ateye ubwoba bagenda bari ko barihana bagaruka mu nzira y'Imana. Ntimwimbaze ngo nikindi, ni kubera inama y'umukoci yitwa mpwemu yera. Hari kikwereka ko ishengero iri mu mpwemu yera. Ni ishengero rikura, ni ishengero rigwira, ni ishengero abantu bihana bakihana. Umuntu agasigara zinukwa icyitwa cyane gisa naco. Kijya mama Pastor Hiki yari karavuga. Umuntu vy'ukuri apana gusa kumva Imana, ariko umuntu agahishurirwa Imana. Kuko dufise abantu benshi bumvise Imana, mugabo si benshi bahishurirwa Imana. Niyo umukozi w'Imana akorera Imana kubera gusa ivyo yigishwe n'ivyo yumvise, mugabo ataragira ico twita encounter, atarahura n'Imana, igihindura ubuzima bw'umuntu nihishurirwa ugira iyo Kristo muhuye. Agusigira intahe. Ntushobora kwibagira ibintu byinshi, ariko ushobora kwibagira igihe yangenderera muri 2004, igihe twavugana inyuma y'imyaka yindi, amajambo yambwiye. Hari ibyo ufise n'uyu munsi nubwo nohora ako kantegezwa kuca mbona nibuka mu maso ye wiwe. Ntegezwa abwira igihe kimwe ukunge najanywe mu ijuru, amajambo nabwiriwe yarambwiye ati washitse karibu bakwakire. Ndakunda mpwemu yera. Nibuka yuko kunyakira mu ijuru iva mu majambo no gupfa. Taramubwira ati none ka Yesu, hari ibyo wambwiye muri 2004. Ndamubwira kimwe parce que byabaye grave mu mutima wanje. Nta kintu kimwe ibi vyose tuba turiko turabona, sinzi bamwe bishobora kuba ari bitangaza, mugabo kuri jewe ni Imana iri kirashitsa ivyo yanyeretse kera. Namatwe rero jewe ikinyemeza no kumuvugishwa ari ubukuri, nukaza confirm ivyo nabwiwe. Nazambwira bishasha. Umuntu azambwira ibindi bintu bindi bitandukanye n'ivy'Imana yambwiye, mvuga nka Paulo. Nawe yo mareka avuye mu ijuru arakavuma parce que hari ico nahawe. Hari ico nahawe. Noza muri Hollande papa Hiki wanyu. Noza vyora muri Etats-Unis iwanyu. Mama shoti noza muri Canada iwanyu. Mugabo si Imana ishaka. Imana mpamagaye ubwambe na mbere nk'intumwa yo ngaha mu Burundi. Nzogenda ngaruka ico ndakize. Hari amahofre menshi umuntu yogira, mugabo ico nabwiwe. Urazi resute y'umurimo nukuguma mu murongo waciriwe. Ico umuntu agwanira. Parce que hari abantu benshi, urazi ipasi namandiko ndabivuga. Ipasi ashaka kugorora impuzu mugabo yacomotse. Amatara yagiye, amatara yacitse, ipasi yari icometse. Iyo pasi nisireka kubandanya igorora. Hari umwanya iza kubandanya igorora kandi muzika gororoka. Mugabo difference ni kese y'umwanya. Icyo ubwirizwa kugwanira ubuzima bwawe bwose nuko icyo ukora cyose umugikora ucometse ku isoko. Koma ayo mashuri ashikane ushaka kuyakoma neza. Aho nibanga riri. Nayo ubundi umviriza hari bidusamaza bitari ivyo. Kaba abantu bakizwa bangana gutya bakabazizo bangana gutya, ibi nico bimbwira ko nahejeje. Ico mbwira Imana Imana nyibagiza ibi. Abatijwe abantu 140 ndakeneye 1,400 nabo. Sirikwa muri karanyumva ndakeneye 10,400. Sikire kuguma hahandi. Umwasi ibikorwa bikomeye tuzokora ejo nibikorwa bikomeye twakoze ejo hahise. Ibikomeye Imana ikira gukoresha muri domaine yose urimo. Ntiwibwire ko wamaze gushika banka Paulo. Sinibwira ko maze kugifata, ariko ico nkora ni kimwe, nibagira ibiri nyuma nkashingira ibiri imbere biturindiriye birakomeye cyane kuruta ivyo twabonye. Ibitangazo biri imbere tugiye kubona birakomeye kuruta ibitangazo twabonye. Ibikomeye tugiye kuzobamwo birakomeye kuruta ibikomeye twabonye muri kahise. Ivyo tugiye kuzobamwo birakomeye kuruta ivyo twabonye. Umva ameni meze neza. Nico gituma Imana yakuzigambira umuntu rero ati ushima Imana ko wazigamye. Namanje kunabwira abantu yadukuye kugira ngo dushikanye aha itugejeje idute mu nzira. Mbwira umuntu rero ati ntizoguta mu nzira. Mumbara ko tugiye kurangiza mbwa turangiriza ahantu heza uti ntizoguta mu nzira. Sinzi uko wonyiganyizwa, sinzi uko wokekanya, sinzi ivyo wobwirwa. Iyagukuye iyo wavuye ikabikugejeje aho uyu munsi uri, izoguta mu nzira, izogushikana amahoro, izobisoza. Numve babantu muri kiro kibanza na amen yemeze neza. Ntizoduta mu nzira. Ikintu tubwirwa niki? Nico Imana yabwiye Yosuwa. Imana yamubwiye ati Yosuwa urashaje. Mugabo nawe ushaje. Hari ibisagara bintaranesha.
Yosuwa intambara yagwanye akuze ashaje zari zikomeye cyane kutizo yagwanye akiri muto. Mugabo hari abantu bari mu generation ya Yosuwa. Generation ya Yosuwa kandi hitwa Yosuwa yitwa Hosea. Mugabo yiswe Yosuwa kubera ko Mose amunamise ko ibiganza amwita umuvyeyi aguha izina, amwita izina gitwa Yosuwa. Yosuwa niryo zina Yesu. Izina risigura sozo, agakiza. Nifa muri majambo ugiye gutwara agakiza. Nje gutuma Imana ntiyabikunze ko Mose ari we abashikana. Imana ashimye ko ari Yosuwa abashikana mu gihugu sikanana kuko uyo ni wafise ministere y'ibijanye n'agakiza. Uwo dukomoka ko uyu munsi Adamu wa kabiri izina giwe ni Kristo Yesu. Turafise ubwo butabazi muri twebwe. Rero kugira ngo ivyo bishobore kuba no gufata ikibanza nuko igihe cyose twitwararika kwa igihe cyose turiko turarondera kumenya ibiri mu mutima wiwe no mu vyumviro vyiwe. Ariho ndangirije. Wokora wogira ibiki ariko Imana ntiri impressionné n'ibikogwa. Imana iri impressionné n'umutima uherekeje ibikogwa. Nama ndiko ndabivuga hari abantu bafasha abantu. Mugabo bafashije abantu kugira ngo asuraje conscience yiwe, afashije abantu kugira ngo yereke abantu ko nubwo bibaza kari mubi, kamwe si mubi kuri ugo rugeze bibaza. Arafasha. Aheje guha icyo gikombe c'ubuyi uwo mwana yishwe na kwashirokoro akaca afata ifoto agaca agenda agaca yivugirako. Namaca nibaza iki kibazo. Burya imbere ko ufata ijya foto ujya mu uzomanza umusaba uruhusha. Wowe nawe umuntu yoza kugufasha mugaje kubwira ngo mugaba dufotore kuko hari abantu nkeneye kwereka ico nakoze wo vyemera. Mugakora ko bari vulnerable atakundi kuntu habigenza. Tukaje tubandagaza ahantu hose. Uyu munsi ku bw'ubuntu bw'Imana, haleluya. Nagira ubuntu bwo gufasha abana batishoboye. Kare wahora bafasha. Umutima. Ivyo ukora vyose bidaherekejwe n'umutima. Yesu yavuze ngo benshi bazovuga ngo twasenda abadayimoni mu izina ryawe. Twasengera abagwaye mu izina ryawe. Ngo akazovuga ngo vaho mwankora bizira mwe sinigeze ndabamenya. Urazi gituma tigeze bamenya parce que ntibari mu mutima wiwe, ntibakoze biri mu mutima wiwe. Bigashofa ngo wa musi igikorwa cyose cyakozwe kizogezwa n'umuriro. Nimba ariko ndavuga ubutumwa bwize bizogezwa mu muriro. Ngo igikorwa cy'umuntu n'icarama azohabwa impera. Ino Noel idusigire uno mutima kwifuza kubananya dukora ivyo umwami Yesu yadusigiye ariko duhujije umutima n'inama nawe. Ico nico gikomeye kanco gihambaye. Amen. Ibisigaye ntacu keneye gukora kugira ngo abantu bakwemere. Nukeneye approval y'abantu. Nukeneye ko abantu benshi urazi abantu bashobora gushimwa. Umuntu ashobora gushimwa n'abantu benshi mugabo ntibisobanuye ko Imana yamushimye. Ico turondera nuko nubwo y'Imana yonyene abandi bose bakaba contre mugabo bivuga ngo ndagushigikiye. Ufise approval y'Imana, ufise kwemezwa n'Imana, ivyo birahagije birakwiriye bizoguhesha impera zikomeye. Muhaguruke ku maguru yanyu dushima Imana. Shaka tubwire umwami wacu. Dushoboze kuba abizigirwa mu byo wadusigiye nk'abana bawe. Twunamitse amaso yacu dusenge. Urahambaye mwizigirwa, izina ryawe niryo dushize hejuru. Nawe uhwanye nabo mu isi yose. Tugushimiye ibihe vyiza waduhaye kubamo. Tugushimiye ingabire waduhaye iruta izindi ko waraduhaye umwana wawe. Paul agize hishurirwa amaze kubona neza ico Kristo yakoreye ubuzima bwiwe. Haravuga ikintu gikomeye ngo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, mbega izobura ite kutugabirira vyose muri we. Turi muri kino kibanza tuzi neza yuko ico cyose ubona ubuzima bwacu bukeneye bwifuze burondera warakiduteguriye. Nimba uyu munsi tutarakironka nuko igihe kitaragera, ariko ibisigaye nizigirwa tuzi neza ko ni wavuze ko utazoduta
niwavuze kandi kutazoduheba uri kumwe natwe gushitsa ku mpera y'isi. Shoboza abana bawe ino Noheli mwe Imana njwe neza izane umutima mushasha muri bo wo gukorera mu rundi rugezo rumwe mwami, kugira ubusizi bw'amanga mu kugenda basambura bashyira ibanga icyo cyose umugwanizi yakoze, yaba ku buzima bwabo, yaba ku buzima bw'imiryango yabo, yaba ku buzima bw'igihugu cyacu, yaba ku buzima bw'ishengero ndetse no mu runganwe rwacu. Mwizigigwa udukoresha bivuga nk'uko umuriro ubiza amazi. Ndasanze Mana yaje kwizegwa uyo mutima ube nk'uyo muriro mu izina rya Yesu Kristo. Dawidi avuze nk'uko impongo ihuzagiza wifuza imigezi y'amazi, niko umutima wanje uhuzagiza ukwifuza Mana. Buri muntu wese ahuzagizwe yifuza wewe, yifuza imigezi yawe, yifuza kugendera mu vyo uhoramwe Mana wategekanije, mu vyo wateguriye ubuzima bwiwe. Buri muntu wese arondere kwa migezi sakarahimbaza umutima wawe. Uzobukoze mpezagiye abana bawe, ubagire neza, ubagure, ubiyereke ineza, ubuntu byawe bikomeze kubana nabo mu maje no mu mazo ubukoze. Mu izina rya Yesu tugushima. Amashimwe ku mwami w'abami.